icyo yatanguje Imana ku buzima bwawe Imana izagisozera. Birivuga ngo ikintu cyose Imana itanguje ibasha no gisozera. Imana ntabwo imeze nk'abantu batangira ibintu bakabirangiriza hagati, ariko Imana ikintu cyose itanguye ibasha no gisozera. Hari ibintu Imana yatangiye ku buzima bwawe igiye gusozera. Icyo yatangije nta muntu yakizibira, nta muntu yagihagarika. Ni Imana yuguruye atawugara kandi yugaye atawugurura. Ni Imana iri hejuru ya byose. Ni Imana isoko y'ibintu byose. Ibintu byose ubona, ibyo uzi n'ibyo utazi, ibyo ubona n'ibyo utabona, n'ibyo wibwira, byose ni Imana yabiremye, byose ni Imana yabishyizeho. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Urakwiriye kumenya rero kubera iki ndiho. Niyo mpamvu ituma ndiho. Niyo mpamvu yatumye Imana indema ikanshyiraho. Niyo mpamvu yatumye mbaho muri buno buzima cyangwa nkisanga muri iyi mibereho ndiko ndabamo. Niyo mpamvu kubera iki naka ari umutunzi ariko nanjye ngisanga ndi umukene. Hari ibintu bimwe biriya na biriya naka afite nkisanga atabyo mfite. Mbega Imana yoba irobanura ku butoni? Kubera iki naka ashobora kuronka uruvyaro ariko uwundi nawe ugasanga yabashije kurubura, kandi bose ugasanga barasenga, kandi bose barasaba Imana ngibaho uruvyaro, mu ugasanga naka yabonye uruvyaro ariko naka yarubuze. Niyo mpamvu ituma ibintu bimera uko bimeze. Niyo mpamvu ituma naka ashobora kugira ingabire zidasanzwe ariko ugasanga uwundi izo ngabire ntabwo yabashije kuzibona. Mbega bari abantu baba ariko bayakoreshwa canke baba bakorewe biriya na biriya, mbega nibo Imana ikunda cyane gusumba bari abantu itabikoreye. Reka tuvyinjiremo gatoya turebe impamvu bimeze uko nguko. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro aracyariho ibyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira cyane mwebwe mudukurikirana kuri no channel yanyu ya Aracyariho Ibyizigiro TV. Turagushimira wewe umaze gukanda sabone cyangwa subscribe. Turagushimira nawe usangiza abandi ino message cyangwa rino jambo ry'Imana cyangwa zino nyigisho kugira ngo nabo babashe kwiga, babashe no kumenya. Imana iguhezagire nawe ushiraho like ndetse nawe wandika muri commentaire. Narababwiza iyo mubikoze muri ko mudutera intege zo kongera gukora ayandi audio cyangwa izindi nyigisho zikurikira kugira ngo murushirizeho gufashwa ndetse no kubakwa. Imana ibahezagire cyane. Turiko turiga ikigwa twatangiye kirafise teme ivuga ngo kubera iki uriho. Niyo mpamvu ituma uriho. Niyo mpamvu yatumye Imana ikurema. Kubera iki uriho? Niyo mpamvu yatumye Imana ikurema. Niki Imana yakuremeye? Imana ishimwe cyane. Noneho tugeze ku gice cya 8. Iki gice cya 8 shaka kuvuga ikintu kigira 8 Imana yaremeye ubuzima bwawe. Ikintu kigira 8 gituma uriho uhumeka kugeza kano kanya. Paulo arabivuga neza mu cyete cya 2. Paulo yandikiye abikorino ibice 12 murongo wa 14. Ngewe niteguye kuza iwanyu ubugira gatatu. Sizobabera ikirusha kuko atari byanyu ndondera ariko ni mwebwe ubwanyu ndondera, kuko abana badakwiye kuziganiriza abavyeyi ariko abavyeyi nibo bakwiye kuziganiriza abana. Paulo ariko arerekana ko umuvyeyi ariwe ategura akazoza ku mwana. Ntabwo umwana aba akwiriye gutegura akazoza kiwe. Umwana akazoza ku mwana kategerezwa gutegurwa n'umuvyeyi. Ukabona umuvyeyi uri kuranyuva, ukaba uri kuravyara cyangwa uri umusore, uri umwigeme wimirije kuja kubaka ugwawe, urakwiriye kumenya ko abana uzavyara batari ku gatwe k'umuryango wawe k'abavyeyi bawe, ahubwo abana bose uzavyara bari ku gatwe kiwawe. Imana izabakubaza abo uzavyara uburyo witwayemo, uburyo wabareze, uburyo wabakurikiranye. Imana izabibaza wewe. Ntabwo izavuga ngo uriya muryango niwe wantereranye, ntabwo wafashije, narabasabye umusada abana banje mbigishe biranka. Oya, ayo ni majukumu yako. Gufasha abana bawe, kubambika, kubarera, kubagaburira, ni ivyo byose birakuraba. Niyo mpamvu narya amasengesho y'abana abera kuri eglise kenshi bakunda kwita Sunday school. Ari amasengesho ariya yakagombye gukorerwa muhira. Zira nyigisho z'abarya abana zakagombye gukorerwa muhira.
umubyeyi niwe yakagombye kwigisha umwana Bibiliya, kwigisha umwana gusenga, maze umwana akaza mu makoraniro yarigishijwe, yararezwe, ahubwo bagakora rimwe rimwe canke mu ndwi canke bakabikora mu kwezi, bakagira igikorane cy'abana, hama tukareba umwe wese aho yagejeje mu kurera no mu gukurikirana umwana wiwe. Bivuga ngo toza umwana wawe indero akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Umwana wawe nta wundi muntu yashyiriweho kumutoza indero uretse wenyene umuvyeyi wabashije kumuvyara. Birashoboka ko umuvyeyi kumbure yabyaye kubw'amahirwe make birangira atashe, ariko abo ngabo bamusigaranye niwe wakagombye kurera uwo mwana ndetse no kumukurikirana. Imana rero ni umuvyeyi mwiza. Imana ntabwo ikora ibintu ihubutse. Imana ibintu byose yakoze yarabiteguye, yaragize pra irabitegura. Cyase kuvuga ati ntabwo uriho kubera impanuka, ariko uriho kubera umugambi w'Imana. Imana yakuremye yamanje ukwiyumviraho, yamanje gutekereza icyo uzabaco n'ico uzakora. Birivuga ngo mu nzu nini y'umutunzi ntabwo habamwo ibikoresho bimwe. Mu nzu nini y'umutunzi ntabwo habamwo ibikoresho by'izahabu gusa cyangwa by'ibumba cyangwa by'ivyuma, ariko habaho n'ivya plastike. Mu nzu nini y'umutunzi habamwo n'iki, harabamwo ndetse n'ivy'ibiti. Izo vyose mu nzu y'umukire ubisangayo. Haba muri toilette nawe uravyumva, igikombe cyo ku meza ntabwo ari cyo gikora muri toilette, usanga bitandukanye. Igikombe cyo kunywa amazi nico gukoresha mu gikoni usanga bitandukanye. Ariko ivyo ngo biba biri hehe? Biba biri mu nzu nini ya cyane y'umutunzi. Iyi nzu nini ya cyane bavuga mu gitabo cya Timoteyo, hariya mu cete cya 2 cya Timoteyo, hariya mu bice byaho 2 uhereye ku 19. Iyi nzu nini bavuga y'umutunzi ni inzu y'Imana, nico twogereranya n'isi. Imana rero muri ino si, buri muntu wese ari ku isi arafise ikimazi. Nubwo udafise nk'ivyo naka afise, nubwo udasa nkuko naka asa, ariko urafise ikimazi mu mwanya wacu. Yaramasetere boria. Kiriya gikombe cyo muri toilette cyangwa papier hygiene iri ikora muri toilette, iriya irafise umwanya ikenewe, sivyo? Irafise umwanya ikenewe. Hari undi mwanya nawo iri itaza kuba ikenewe, aza kuba hakenewe intebe yo muri salo. Hari undi mwanya intebe itaza kuba ikenewe, ahubwo aza kuba hakenewe igitanda. Muri uwo mwanya igitanda gikenewe, niwo mwanya, niwo valere, niko kazi, nico ico gitanda bakizaniye uwo mwanya nyene. Rero buri umuntu wese kuri nosi nakwiriye kwiyanka kubera atameze nka naka, adasa nka naka. Kandi numve ko Imana irobanura ku butoni. Oya, birivuga ngo Imana yacu nirobanura ku butoni. Oya, kurobanura ku butoni nirobanura ku butoni. Ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Nimba yaragiriye neza abandi nawe yabashaga kukugirira neza. Ariko kubijanye n'imigambi y'Imana canke kubijanye n'intumbero canke n'ikintu Imana yashiriyeho umuntu wese, twisanga turiko tubaho ubuzima buri difera butandukanye bitewe nivyo dutekeye indani muri twebwe. Abantu bazakuzaho baramatanye n'ikimana yasize mu buzima bwawe. Imana yashobora gutumbereza k'abantu bitewe n'ivyo yasize muri wewe bimatanye nabo bantu runaka. Hari ahantu Paulo yigeze gushaka kwigisha, ariko umwuka w'Imana aramubuza ngo niyigishe aho hantu. Suko abo bantu bari bakijijwe, oya, ahubwo uwo mwanya yashaka gutangamo ijambo ntabwo ari umwanya wo. Birashoboka ko batari kumwumviriza kubera ko batari ready n'uwo mwanya nivyo Paulo yashakaga kwigisha. Ariko aryamye mu ijoro, marayika aramuzira mu ndoto, amwereka ikindi gihugu, kindi gisagara akwiriye kuja kwigishamo. Rero Imana irashobora kwemera ku bantu runaka ubuzima runaka atari kubera yakwanse, ahubwo kubera hari ikindi kintu iri kirigisha wewe cyangwa iri kirigisha abandi bantu. Nimubona abakene bahari, abakene novuga ngo ni ikigeragezo Imana yashizeho kubwa abatunzi. Kubera iki? Birivuga ngo imbere y'Imana Yesu azavuga ngo nagendaga gusa ni mwanya mbitse, nari nshonje ni mwangaburira, sinagira aho kuba mu nyuma aho kuba, nari ndwaye ni mwaza kunsura, nari muri gereza, nari mu bitaro ni mwazaga kundeba. Bari abantu bari mu bitaro, buriya ni Yesu ari hariya mu bitaro. Bari abantu bafunzwe, burya ni Yesu ari hariya mu gasho.
bari abantu bakenye, ujya ni Yesu akenye. Hari abantu bagiye kugaburira abantu bashonje, batemera ko banasangirira ku meza imwe, bakabahera hariya kure ku maporotayi kubera gutinya ko bobanduriza inzu zabo, bakanga ko baninjira mu nzu zabo. Mugabo ujya muntu uri kwanga ko yinjira mu nzu, ujya ni Yesu, ni nawe yatumye iyo nzu uyironka, niwe yatumye n'ivyo biryo ubibona. Urya muntu nukwiriye kumukumira, urya muntu ukwiriye kumufata neza. Imana rero buri muntu wese irafise ivyo yamushiriyeho bitandukanye n'ivyo yashiriyeho uwundi muntu. Niyo mpamvu abantu bakwiye kurwana intambara iyo kubumbwa n'ivyo bafise, kandi ntugasabe kubaho nka naka, ahubwo rwana intambara iyo kubaho ubuzima Imana yateguye kubwo ubuzima bwawe. Impamvu abantu habaho amashari no kwicana no kugiriranira nabi n'amasengesho menshi y'ubupfu, na cyane cyane afatiye kugusaba ibintu Imana no gusaba ibintu nk'ivyo wabonye kwa naka, ni kubera ko abantu ntibashaka kubaho ubuzima Imana yabateguriye, ahubwo bashaka kubaho ubuzima bo ubwabo bashaka kubaho ubuzima bubanezereza, ariko ntibashaka kubaho ubuzima bunezereza Imana. Yohana nta bitangaza bikomeye yakoze, ariko Yesu yavuze ngo mu bavyawe n'umugore nta muntu asumba Yohana. Yohana nta bitangaza bene data yakoze nk'ivyo Mose yakoze, nk'ivyo Eliya yakoze cyangwa Elisa. Yohana ntabwo yabashije kubikora, ariko Yesu amushyira hejuru. Kubera iki? Yohana yakoze ivyo Imana yamushiriyeho gukora. Yohana yabonye Yesu, uwo babonaga mwiyerekwa, we yamubonye amaso mu yandi. Yohana ico yarushije abandi nuko yabandanije mu muhamagaro we, kandi ikindi naco uwo abandi babonaga mwiyerekwa, we abasha kumubona mu buryo live bw'umubiri, aranamukoraho, aranamubatiza. Imana ishimwe. Aranavuga ngo simbereye no gufundurura utugozi tw'ibirato vye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kubabwira rero, Imana ntabwo irobanura ku butoni. Igihe cyose uzashaka gukorera Imana, wishaka gukorera Imana nka naka. Ari abantu bahagaritse kuririmba kubera bataririmba nka naka, yumva umengo ntiyaririmba. No, nagira mbabwire ko Imana itumva amajwi asokoroka hanze, ariko Imana yumva ijwi ry'indani. Imana yumva ijwi ry'indani. Imana ireba mu mutima. Ivyo wakora byose hanze, Imana ireba mu mutima. Nufasha abantu, Imana izareba niwe mutima watumye yiyumvira kuri naka. Niki cyatumye naka amuha amafaranga amufasha biriya bintu? Kubera ko ari abantu bagufasha kubera amaprofi yabo, kavuga ati reka ndamuhe bino, ariko ndazi ko ari imbere bino bintu zabyisubiza cyangwa azasubira kubima. Niyo mpamvu irivuga ngo nitugirira neza abantu bacu cyangwa mu miryango yacu ngo nta mpera dufise mu bwami. Ikintu uzakorera umuntu wo muri famiye y'uwanyu, uzamenye ko mu bwami kiriya kintu nta namwe cyandikwa. Nivyo mu bigaragara wagize neza, wafashije, birashoboka ari umuryango w'uwanyu hariho abantu bakenye bamerewe nabi, ariko kurya wogirira neza uwo muri famiye y'uwanyu, bariko ijya neza uyikorera n'abandi bantu. Biroroshye cyane kwihanganira uwo muvukana akoze amakosa, ariko biragoye cyane kwihanganira uwo mutavukana atanakimwe mufana mu gihe yakoze ikosa. Yamara bose imbere y'Imana, Imana ibabona cyo kimwe. Nubwo twebwe twazanye amoko n'imiryango, ariko ugiye kureba isoko twese duturukaho, twese turavukana muri Kristo Yesu, kandi twese dukomoka ku muntu umwe. Imana ihabwa icubahiro. Ikintu rero cya munani nashakaga kuvuga, ari naco nashakaga kurangirizaho, cyatumye Imana iturema cyangwa cyatumye Imana igushiraho, uriho kugira ngo ikwereke ubushobozi bwayo, uriho kugira ngo ikwereke ubushobozi bwayo, uriho kugira ngo ikwereke ineza yayo n'ubukuru bwayo ndetse no gukomera kwayo. Niyo mpamvu uriho. Kuvayo ibice byawo 9 umurongo wa 16, utariko icyatumye abarakurese no kugira ngo akwereke ubushobozi bwiwe, kandi ngo izina ryiwe ryamamare mu isi yose. Icyatumye ngo aba arakurese, aya n'amajambo umugabo yitwa Mose yari kabwira Farawo. Farawo mwibuke ko Imana yamweretse ibimenyetso birenga 9, ariko Farawo biranga ko arekura Abisirayeli, akemera akamanika, kavuga ati ndabarekura rino joro, ariko yabona bya byago bihagaze, akongera akisubira ko akavuga ati nta hantu muri buke. Nuko yari yimereye Farawo. Noneho Mose atebararakara, arashavura. Noneho Mose amaze gushavura abwira Farawo
yiyumvira icyo yamubwira. Mugabo Mose yuzuye umwuka acaramubwira ngo namenye impamvu Imana yabaye irakureka, kubera yari ishoboye kubica mwese mugapfa tukanaguma muri kino gihugu nyene. Ivyo Imana yarigize, yari bishoboye, yari ishoboye kandi kuzana ikiza mwese mugasinzira mukikangura muryamye hasi n'utuntu twose twadutwaye. Imana yari bishoboye, haba kubanyitsa mwese mugapotera mukabura cye mugacika umukungugu. Ivyo Imana yari bishoboye, ariko ntavyo yakoze. Yari nashoboye kudutwara atacu iri birabakora. Mugabo namenye impamvu yakuretse, impamvu uriho ndetse n'abanyegiputa bagezi bawe, nukugira ngo ibereke ubushobozi bwayo. Impamvu turiho, Imana iragomba kugaragaza ubushobozi bwayo biciye ku kiremwa muntu. Imana iragomba kugaragaza ineza yayo, Imana iragomba kugaragaza urukundo rwayo binyuze mu muntu, kubera Imana ni mpemu ariko ntabwo igaragara. Imana igaragarira mu muntu nkuko na Satani nawe agaragarira mu muntu. Niko n'Imana nayo ibyiza byayo, ineza yayo, Imana iragomba kuyigaragaza inyuze mu kiremwa muntu. Imana ihabwa icubahiro. Ndangirije aho ngaho. Impamvu uriho yindi igira 8, uriho kugira ngo ikwereke ubushobozi bwayo. Niyo mpamvu ishobora gutuma Imana yemera n'abangetengete akabaho, n'abaruzi bakabaho, mugabo ni karamasete bakagerageza kuroga abantu bizera Imana. Imana ikaca ibifeiringa bigahita bihagarara ntibigire ubushobozi. Ibigomba kwigisha uwo murozi ati wabonye nubwo naka wamushize hasi, wabonye kuyo bidashoboka. Niyo mpamvu yemeye Shadarake na Meshake na Abedunego bagwa mu itanure ry'umuriro. Suko yari ibase, yari ishoboye kuzimya ujya muriro no gukura hirya pra yo gutererwa mu muriro. Niyo mpamvu ni wisanga mu kibazo, ntuzarire, ntuzatere ibiragwe Imana ngo yitotombere ngo kubera iki wabyemeye ngo ko bimbako. Imana irashobora kuvyemera kubwo isomo runaka, irashobora kwemera kugwa mu kinogo, ariko ico Imana idashobora kwemera ishobora kwemera gupfira muri kijya kinogo. Yaremeye ko Daniyeli agwa mu ntare, ariko icyo Imana itemeye niyemeye ko Daniyeli apfira muri zo ntare. Sinzi ibintu waguyemo ingene bimeze, ariko Imana nizemera kubipfiramo. Icyo usabwa ni iki? Ni ugukomeza wizera Imana, ni ugukomeza ukugororoka, ni ugukomeza wubaha Imana. Pepoti ibyo uri kuracamo hari ibyizigiro ko wabivamo. Turabona ko Daniyeli avuye mu kinogo, abantu bose, ibihugu byose byahise bindukirira Imana ya Daniyeli, bisenga Imana ya Daniyeli. Abantu bose batinya Imana ya Daniyeli, ikiramenyekana. Imana yama imenyekanira no mu bibazo. Hari abantu bashiriweho kugaragaza ubushobozi Imana. Niba abandi Imana ishobora kwemera ko baca mu bikomeye kugira ngo ivyo bintu bibere isomo abandi bantu. Niyo mpamvu gushinga intahe gihe Imana yakugiriye neza ari ikintu ciza cyane. Gushinga intahe y'ivyo waciyemwo, yaho wanyuze n'ivyo wabayemwo, ariko bikarangira ubivuyemwo, bikarangira ugeze mu buzima bwiza. Biriya bintu birafasha, biriya bintu birubaka abantu baba ariko baca mu bibazo nk'ivyo nawe uba waraciyemwo. Imana iguhezagire cyane. Data mwiza, turagushimiye ubwazi no nyigisho mwami. Turahejeje kumenya impamvu turiho ndetse n'impamvu waturemye. Ndasengera uyu mwene data umuye kubaho ubuzima wateguye ku buzima bwiwe. Ndazi ko ari byo wateguye atarabaho azakora azabamo. Muye kugendera mu mugambi wawe, muye kugendera mu bikorwa byawe. Mwisina rya Yesu Kristo umuye kugaragaza ubuzima bwawe muri inosi. Abagwayi nibakire mwisina rya Yesu Kristo. Abatavyara bavyare, byari biboshwe mu buzima bwawe, reka bibohoke mwizina rya Yesu. Ineza yawe mwami Imana, rekora amasi ya makando, reka ikomeze kubana nabo mwizina rya Kristo Yesu Munyanazareti. Amen. Mwarahizagiwe cyane muri umugisha w'amahanga menshi. Nagira mwibutse gukanda subscribe cyangwa sabone niba ari rya mbere udukurikiranye kuri no channel yanyu ya Haracyariho Ibyizigiro TV. Nongera saba ko kanda partage ugasangiza abandi kino nyigisho kugira ngo nabo babashe gufashwa. Niba ari kibazo wagize naho cyandike muri commentaire, niba ari cyagufashije cyandike muri commentaire. Ntacyo bitwaye, biragutwara umunota umwe wonyene gusa. Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe n'intumwa y'Imana Nduwa Kristo Glory Shine.